Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba nywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, aho amakuru ariko aramuvugwaho adahumuriza, akaba ari amakuru ateye ubwoba kandi ababaje, hakaba n'abari gutegura kumugandagura kumugirira nabi cyane, ariko byose bikaba biko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe ku rundi ruhande ibihangange bivuga ko bidashobora guhomba Generali Arengiyome Bunyoni, benshi bakavuga ko abo bakuyemo bahagije, akaba ariyo mpamvu Generali Arengiyome Bunyoni ibihangange nka byose bikomoka muri CNDD-FDD biriko birasaba ko yapfungurwa akidegembya kuko atacaha yakoze gisumba ibindi. Benshi bakanavuga ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye uri kumutoteza gutya, nawe mu minsi iri imbere ibyo ari gukorera Generali Arengiyome Bunyoni byaba bigiye kumushikira. Utoteza Bunyoni mu ibohero rikuru rya Gitega byasubiriye gukomera kandi birateye ubwoba uko biriko biragenda, ariko n'abariko baramurwanaho kugira ngo bamupfunguze nabo nyine bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamupfunguze. Hakaba hari n'amakuru avuga ko yaba agiye gutorokeshwa igihugu akajya Zambia, mu gihe andi makuru nanone avuga ko yaba agiye gutorokeshwa igihugu akajya muri Tanzania, kuko abategetsi bakomeye cyane guhera kuri perezida wa Tanzania bari gusaba ko Generali Arengiyome Bunyoni apfungurwa mu maguru makeya, bityo bigatuma Perezida Evariste Ndayishimiye agira ubwoba kandi nawe agategura indi mikenyero ikomeye cyane, harimo no guhitana ubuzima bwa Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ibyabaye ku mukobwa wiwe birateye ubwoba, twebabwiye makuru yacu hambere, ariko amakuru adushikira arateye ubwoba kandi aranababaje, aho abapolisi bacungera ku ibohero aho Bunyoni apfungiwe bashatse kumushurashuza, ariko bikarangira ibintu bigiye ku mugaragaro kandi bikamenyekana ko iryo tegeko ryari ryatanzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye afise umugambi uteye ubwoba kandi ugayitse wo gutoteza abo mu muryango wa Generali Arengiyome Bunyoni kugira ngo ntibazasubire kujya kumureba, amaze nibadasubira kujya kumureba Generali Arengiyome Bunyoni abure uko abigenza, atangure gutuma imfungurwa hanze y'ibohero, bitume bizorohera Perezida Evariste Ndayishimiye kumushiriramwo ishyano ku buryo bworoshe cyane. Ariko ubu ngubu nanone ibihangange bikomeye cyane birimwo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo batazira Kora, ndetse na Silas Ntigurirwa, nabari gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose akagarura Bunyoni kugira ngo umugambwe CNDD-FDD wongere ugire ijunja mu Burundi ndetse no makungu, kuko bemeza neza ko umugambwe ku butegetsi umaze gutakaza igitinyiro ku buryo bukomeye cyane, kubera ko abagabo bijunja n'ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye abigeza ku ruhande kandi akabashira inyuma cyane. Ibishavuza abatari bake bakavuga ko byanze bikunze ibiriko biraba biteye ubwoba. Hari amakuru adushikiye avuga ko hari ibihangange biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bikitarukeshe Bunyoni mu gihe Ndayishimiye azaba ataramuha ishano. Hakaba n'andi makuru avuga ko Bunyoni nawe aramutse atorotse igihugu nabwo haba harimo ikibazo gikomeye cyane, kuko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kumurondera aho ari hose akamukorera ibyo ashaka kumukorera, ahubwo Bunyoni we akaba ariko arabwira ibyo bihangange ko adashaka gusohoka, ahubwo ko byamufasha bakamufungura, amaze nawe akaza guhangana na Perezida Evariste Ndayishimiye amaso ku yandi. Kubera iki abapolisi
bacunga Bunyoni ndetse n'umukuru w'ibohero bashatse gukura impuzu umukobwa wa Generali Arengiyome Bunyoni. Benshi baremeza ko iri ari ibara rikomeye cyane kandi benshi bakemeza ko ibi bintu rwose nta muntu n'umwe akakwiye kubikora, aho benshi bavuga ko ikatotezo kariko karakorerwa Generali Arengiyome Bunyoni gateye ubwoba. Bamwe n'abandi bati Perezida Evariste Ndayishimiye yakemera ko umupfasoni we canke umwigeme we bamukura impuzu igihe runaka, kandi nawe benshi bakemeza ko ibi ari gukorera Bunyoni bigiye kumushikira. Hari amakuru avuga ko itegeko ryo gukura impuzu abigeme ba Bunyoni ndetse n'umutambukanyi wiwe Perezida Evariste Ndayishimiye ari we ritanze, akanavuga ko nibishoboka abapolisi bakabona babishatse bazajya banashurashuza abo bigeme ba Bunyoni kugira ngo ntibazongere kugaruka gusura umubyeyi wabo kugira ngo nawe azabone uburyo ki amuha ishano. Ariko hakaba n'amakuru avuga ko abategetsi bakomeye cyane babyinjiyemo, hakaba hari abamaze gufatwa muri abo bapolisi bashatse gukura impuzu umwigeme wa Generali Arengiyome Bunyoni. Bamwe n'abandi bati Generali Arengiyome Bunyoni naho apfunze ariko aracyari igihanganye. Abatakurikiye inkuru yacu ya mbere twacishije kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, reka tubanze tubabwire uko ibintu byari byifashe, nyuma tuze tubabwira ibintu bihambaye cyane biriko birakorwa kugira ngo ibihangange bipfunguze Bunyoni, ndetse nicyo kiriko kirakorwa kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze ariwe uzisanga aho Bunyoni ari uno munsi. Umukobwa wa Generali Bunyoni yaraye asabwe gukura impuzu zose imbere y'abapolisi kugira yemererwe kugemurira ise wiwe. Joy Akimana benshi bita Joy Bunyoni ni imfura ya Generali Arengiyome Bunyoni, yahoze ari umushiranganje wa mbere w'u Burundi, ubu akaba afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega mu cumba afungiwemwo wenyine kandi gicunzwe bidasanzwe. Generali Bunyoni arikuriwe kwakira umukenyezi wiwe n'abana biwe gusa, ubundi baraza kumuraba bakabanza gusakwa n'abapolisi, hanyuma bakabona kumushira imfungurwa bakanamugemurira imfungurwa babonye zose kandi bashatse. Iyo bagiye muri ico cumba Bunyoni apfungiwemwo, bano baryango biwe baherekezwa n'abapolisi babiri bakicara imbere yabo kugira bakurikira ibiyagwa byose kandi bacunge ibyo Bunyoni yoshobora guhabwa. Ibyo umuryango wari warabimenyereye cyane, nta kibazo byari biguteye. Ejo haheze habaye akamaramaza, aho benshi mu Barundi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahindutse inyamaswa. Ejo haheze ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatanu 2023, Joy Akimana yaragemuriye ise mu ibohero rikuru rya Gitega nk'uko byahora, ariko icamutangaje nuko abapolisi bamutegetse ko ategerezwa gukura impuzu zose harimo n'agahuzu ko munsi bagasisaka, hanyuma nawe nyine bakamusaka ataco yambaye rwose, maze bakabona kumuherekeza mu cumba Generali Arengiyome Bunyoni apfungiwemo. Joy Akimana arumiwe yumvise ibyo bintu, aca yitura urongoye abo bapolisi nawe nyine ashimangira ya majambo. Joy Akimana hamagara umuyobozi w'ibohero nawe nyine ati utemeye ibyo bagusabye shaka usubire inyuma. Joy Akimana arabagumakana ko bariko bamusaba ibintu bidakorwa. Uruhagarara ruraduka kugeza aho umukuru w'igipolisi mu ntara ya Gitega ahishikira, nawe nyine avuga bya bindi nyine, yongera koko itegeko ryavuye hejuru. Joy Akimana yararondeye umushingwamanza wa Generali Bunyoni, uyu nawe arondera uwatwara CNDH be n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika arababura. Byakabaye kera Joy ku Bunyoni yahisemwo gusubira inyuma aratahana ibyo yari agemuwe. Haravugwa intumbero zo kugirira nabi Generali Bunyoni. Hagati aho bamwe mu bagereye Generali Bunyoni baravuga ko hariho amakuru adahumuriza ameze nk'ibihuha bamaze iminsi baronka. Amwe muri ayo makuru avuga ko hariho intumbero yo kunaniza umuryango wa Bunyoni ntusubire kumugemurira, maze Bunyoni atangure gutuma hanze abamugurira ibyo akeneye. Abatanga ayo makuru bavuga ko intumbero y'ibyo byose yoba ari ukuronka uko boba buha Bunyoni ishano. Nta cemezo dufise kuri ayo makuru, ariko amakuru nanone ari kuva mu bihangange bikomeye cyane. Ico bikoze ibyaraye bibaye bituma abantu benshi bagira ibyo bibaza, kandi benshi bahita bahamya neza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye agambiriye atacindi uretse
kwaka ubuzima Generali Arengiyome Bunyoni. Ibi byose biriko biba mu gihe urubanza rwa Generali Bunyoni rwimirije gutangura mu gice c'iyungururizo muri sentare Ntahinyuzwa ku wa 27 ukwezi kwa gatanu 2024. Amakuru dufise avuga ko Perezida Ndayishimiye aremerewe cane n'abamusaba kurekura Generali Bunyoni, haba mu gihugu ca Tanzania haba no mu mugambwe CNDD-FDD. Iki kibazo kiramuhanze, hamwe aremera ko yomurekura, ahandi akisubirako. Ubwoba afise nuko kino kibazo c'ibitoro gishobora kunanirana rwose, mu gihe abahoze bazana igitoro bavuga ko ari basumambike ba Bunyoni. Mu mugambwe naho bavuga ko ifungwa rya Bunyoni ryatumye umugambwe CNDD usa n'uwatagifatanye kandi waratakaje ijunja n'ijambo wahoranye. Abamugwanya baca bawubamwo indani muri wo. Perezida Ndayishimiye atinya ko kurekura Bunyoni bizosigura ko yamufungiye ubusa, ko yamuremetanirize maze irekurwa ryiwe rigahinduka intsinzi, agasohoka ameze nk'icungu. Bunyoni azoca akundwa kurusha na Ndayishimiye, nubwo n'ubundi kuri kino gihe naho Bunyoni abarundi batamukunda ari benshi, barabona neza ko ataho ahuriye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bakavuga ko akiri mu gihugu ibintu byose byari bimeze neza bataramufata ngo bamufunge, ariko aho apfungiwe Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaradabanze ibintu nka byose. Ubwo iyo abantu bafise ubutegetsi baribuka ko buhera. Ifatwa rya Generali Bunyoni ryari rikwiriye kubera icigwa abiyita ibihangange bose muri CNDD-FDD. Wasigaye nta numwe yigeze gukomera kurusha Bunyoni. Ejo abasigaye bose barashobora kwisanga harya Bunyoni ari. None hariteguriye kubona abakobwa babo n'abakenyezi babo bambikwa ubusa kugira baze kubaramutsa. Perezida Ndayishimiye yumva azoshima za nkumi ziwe zambitswe ubusa umunsi zamugemuriye mu gashoko, nawe iminsi yiwe iriko iraharurwa ku ntoki. Ndikuriyo nuko, Ndirakubuca nuko, Niyongabo nuko, Habarurema nuko. Koko muremeye ko bishitse mugapfungwa, abanyu bazosigara barambikwa ubusa. Twama turiko turashimika mu kwibutsa ko iteka ry'umuntu turikeneye twese. Umuntu naho yokwagirizwa ibyaha bikomeye gute, ntakwiriye kwamburwa iteka ryiwe nk'umuntu. Ibyo tubyibuke ko bitwerekeye twese, uko dufata ko bisanzwe iyo umuntu yambuwe iteka ryiwe naho yoba uwo twita umwansi, niko twihamagarira uko natwe tuzomburwa iteka ryacu nk'abantu. Bunyoni ntiyigeze aba akarorero hageze kubaha iteka ry'abandi, na cane cane ry'abapfunzwe, ariko ntibisigura ko twoshigikira ko we n'abiwe bamburwa iteka ry'abantu. Ntitwabikora. Burya natwe tuzoba turiko turabyihamagarira, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye iba ari gukorera Bunyoni, nawe barabimukorera mu minsi iri imbere. Bunyoni nabere icigwa abakomeye, maze umwe wese yibuke ko ejo hiwe atahazi. Ubukuru burahera kandi burahenda cane, burahera rwose. Ibohero ryagenewe bose, ntusuzugure abariyo. Ibyabo byose bikorwe hisunzwe amategeko, kandi Bunyoni agateka kiwe kubahirizwe. Naho yakoze amabi menshi, ariko ntakwiye gufatwa nk'aho atari umuntu, kuko n'abari kumufata gutyo niwe bari kudukorera amabi gusumba n'ayo yakoze igihe yari mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru rero adushikira aravuga ko byanze bikunze ibara rishobora kugwa umwanya uwo ari wo wose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba n'abemeza ko abari gutera ziriya grenade bose ari abashigikiye Generali Arengiyome Bunyoni, kandi nanone amakuru akavuga ko Tanzania yahoraga ifasha mu kugira ngo igihugu c'u Burundi kibone igitoro. Ubu ngubu byose yabifunze kuko Ndayishimiye yanze gupfungura Bunyoni, akaba ariyo mpamvu igitoro cyabuze mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye ariyumvira kumufungura, ariko akabona ibara ryaba riguye, nanone akabona kuguma amupfunze nabyo bitazamworohera, kuko abamusaba kumufungura ari benshi. Ikintu cyonyine ariko ariyumvira ni uguhitana ubuzima bwiwe, kuko atekereza ko igihe azaba amaze guhitana ubuzima bwiwe, byanze bikunze ibintu bizagenda neza, n'abari kumurwanira bazahita bacika intege. Ariko biraboneka neza ko kwica Bunyoni nawe azahita apfa, kandi biraboneka neza ko abariko barabigiramwo uruhare rwose bazahura n'ingorane zikomeye cyane, kuko baka kanya tuvugana abapolisi bashatse gukura impuzu umwigeme wa Generali Arengiyome Bunyoni, kugeza nabo bamubwira ko bagomba kumukoramwo agahuzu ko hasi. Abo bose ubu bamaze gufatwa, ariko ntawuzi ubyihishe inyuma. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru ko ariko abateguriye. Wowe co usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha